Beef irongeye kuvyuka hagati ya SatB satura amabafe n'amabuye n'uwo bita Fizzo Original Omugani Desire TheBen to boy. Beef irongeye kuvyuka ni mu gihe imigenderanire ya SatB na Fizzo yari imeze neza, ariko ndakubwira neza yuko SatB yongeye gutana mu mitwe na Big Farious General Big Fizzo, uravuga yuko bongeye kuja muri beef nkuko vyahora. Yes, this is industry BMelody TheBen, no kubwira neza yuko habura gato kugira ngo bafatane mu mashati. This is industry komeza kuryoha. Yes, neri nati SatB satura amabafi n'amabuye, ndakubwira neza yuko habura gato kugira ngo bafatane mu mashati. Rino G now company habura gato kugira bafatane mu mashati. Wagwan, this is industry. Nakubwira ati update news. Landry promoter now company habura gato kugira ngo bafatane mu mashati. Agakino gakomeza kuryoha, industry komeza kuryoha. Nakubwira ati update news. Reka ndakuzanire rero hamwe mu makuru utaruzi. Oh yes, one to everybody. This is industry. This is Buja Flavor. Yes, uyu n'umuziki wa kabiri gatanu indwe. N'umuziki novuga yuko uri kuraryoha mwino minsi. This is Buja Vibes. Yes, n'umuziki wa Buja Flavor novuga yuko uri hot, urashushe. Kubera kose ya TheBen, umuririmbyi kuva mu gihugu cy'u Rwanda. TheBen n'umwe mu baririmbyi novuga yuko asanzwe ava mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ni TheBen no kubwira neza yuko asanzwe akorera umuziki hanze y'igihugu cy'u Rwanda, neza na neza akorera umuziki muri Amerika. Yes, ni TheBen no kubwira yuko yatanguye umuziki kera. Ni TheBen no kubwira yuko yinjijwe muri no industry na Tom Close. Tom Close nawe numwe mu bantu bavuga yuko wamenyekanishijwe n'umwe mu baririmbyi, umwe mu ba legend azwi ku izina rya Big Farious Mugani Desire, uwo bita Ndugwe Desidera Tuse TheBen to boy n'amazina menshi agiye atandukanye. Yes, ni industry ya plus 257 inyuma y'igiteramo cya TheBen, no kubwira yuko hariko haravugwa amajambo menshi cyane, bamwe bavuga uko abandi bavuga kuriya. Tubabwite kuri show, my name is Radio, this is Loy TV in the place. Uno musi rero anje kuvuga abimwe mu biriko biravugwa muri industry haba mu Burundi canke mu gihugu cy'u Rwanda abivuye ku giteramo cya TheBen. Reka duhere mu Rwanda kwanza. Mu Rwanda ni bamwe mu banyamakuru novuga yuko baje mu giteramo cya TheBen baje guhiga amakuru. Ati abo bantu yari migwi ingahe? Yari migwi ibiri. Yari migwi wari umugwi wa BMelody, yari team BMelody na team TheBen. Mugihe tuzi yuko rero umuridi ategeza ko bise team, hariho ba DJ Brian, hariho bafata ku mavuta, hariho Bachita Magic n'abandi benshi cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda abaje gushigikira umuririmbyi wabo TheBen kugira ngo barabe how bimeze gute. Ariko rero inyuma yaho hari na team ya BMelody, hari team ya BMelody baje ngaha mu Burundi kugira ngo bafobye igiteramo cya TheBen. Baje ngaha mu Burundi kugira ngo basume urusaku ku giteramo cya TheBen, kumbure kugira bazogende kuvuga ibitagenze neza mu giteramo cya TheBen. Haravuzwe amajambo menshi bamaze gushika mu gihugu cy'u Rwanda, aho bona neza yuko bamwe mu bantu baje ngaha mu Burundi muri team ya BMelody, muri team ya TheBen, harabaje gushikira TheBen bavuye mu gihugu cy'u Rwanda, harabaje gufobya TheBen barungitswe na team ya BMelody. Nkuko mwagiye murabikurikirana, no kwemeza neza yuko barungitswe na BMelody kugira ngo bashike mu Burundi
barabe ibitagenda neza mu gitaramo cya Bruce Melody, hama banza gushika mu Rwanda bace baje ku ma media bavuge ibitagenze neza. Hey, this is Buja Flavor, this is industry. No muziki wa kabiri gatanu indwi novuga yuko uri kuraryoha, umeze neza, uryoshe, uri kuravugisha abantu. Reka twigarukire mu Burundi iwacu. Ndavuga rero ku gitaramo cya TheBen. Murabizi neza yuko Big Farious Mugani Desire ataririmbye muri concert igira kabiri. Ati vyagenze gute? Impamvu Big Farious ataririmbye reka ndabikubwira ubimenye. Big Farious yarafise contrat ivuga yuko muri concert igira kabiri azoja kuri stage ahawe amafaranga, azokurira kuri stage ku rubyiniro ari uko hawa amafaranga ya nyuma yarasigaye. Big Farious Rinoji ntago buriye kuri stage kuri show igira kabiri. Rinoji ntiyarishwe mu ya kirori. Rinoji uno mwanya tuvugana nta n'icumi arahabwa mu kirori cya TheBen. Rinoji kugera no mwanya aracishuza amafaranga. Yes, ni Big Farious rero kontra yiwe yayihaye agaciro, then nkuko byari byanditswe muri kontra bagiraniye na Now company. Kontra yavuga yuko Big Fizzo adashobora kurira kuri stage adahawe amafaranga yose, atazurira kuri stage. Ni Big Farious rero atahawe amafaranga nkuko byari byanditswe muri kontra, nawe nyene atashoboye kurira kuri stage. Ariko rero ni Big Farious novuga yuko ari karishuza amafaranga atakoze. Hariho abantu bavuze ati mbega umukozi abegwa n'impemba, mbega mu gihe utakoze woja kwishuza amafaranga gute? Ni Big Fizzo rero ari karishuza amafaranga yarasigaye. Abandi bakavuga ati Big Farious ntakwiye guhabwa amafaranga kubera niyuriye kuri stage ntabwo yakoze. Ati yari kurira kuri stage hama akishuza amafaranga yakoze. Ati rero bimeze gute? This is industry. This is tubabwiza ukuri show kuva kuri Roy TV. Sasa rero ati industry iryoheye he? Rinoji murazi yuko asanzwe atwagwa na Landry Promoter, niwe manager wiwe. Landry Promoter niwe muntu yazanye akajagari mu kirori cya TheBen. Yatangiye kuzana akajagari kuba journaliste bagiye kwakira TheBen. Muravye ibyo yabakoreye sinigwa ndabisubiramo, ariko murazi ko batahawe amafaranga kandi ari Landry Promoter yabatumye ko ari we yarayoboye abanyamakuru bagiye kwakira TheBen. Sasa rero Rinoji nawe ntago yishuwe, biriko biravugwa neza yuko Rinoji ashobora kuba yabaye incungu ya Landry kuba atahaye amafaranga abanyamakuru bagiye kwakira TheBen, ariyo ntandaro Rinoji yatumye nawe atishugwa amafaranga. Niko biriko biravugwa uno munsi, biriko biravugwa yuko Rinoji yabaye incungu ya Landry Promoter, amafaranga yariye ariyo Rinoji bitatumye yishugwa ku mafaranga yari kurira kuri stage. Ariyo mpamvu Rinoji mutigeze mumubona kuri stage. Yes, ni na SatB satura amabafu n'amabuye navuga yuko yuriye kuri stage bigoranye. SatB nawe nyene yari yasekurira kuri stage, yari yasekurira ku rubyiniro kuko nawe ntiyari bwariwe. Hey, this is industry. Agakino kariko kararyoha. Yes, ni SatB rero kugira yurire kuri stage, ndavuga yuriye ku rubyiniro. Ni SatB yarinze kwingingwa n'umwe mu bastiliste ariwe bita Oscar Fashion, niwe yinginze SatB satura amabafu n'amabuye kugira ngo yurire kuri stage aje kuririmba. Then Oscar Fashion niwe yisinye SatB satura amabafu ati bataguhaye amahera ati uzoyishuja jewe, ati ariko ntutererana umushitsi TheBen mu gubona yuko Big Farious Mugani Desire yase kuza kuririmba. Genda wewe nka SatB ntibiboneke nabi, nibakwimu amahera uzoyabaza jewe Oscar. Yes, ni SatB rero yaciye yurira kuri stage amaze kumva neza yuko Oscar amisinye yuko amafaranga atayahawe azoyabaza Oscar. Niyo mpamvu SatB wakibona agenda kuri stage ariko ataryohewe. Yes, industry ahiryoheye rero neri nati muramutse. Reka ndagusomere
imwe muri stati ya Nerinati humve aho industry iryoheye. Ni Nerinati novuga yuko ari mu bantu bakiriye TheBen, no kwemeza yuko ari mu bantu bari muri staff yakiriye TheBen. Agese ni Nerinati rero ubona neza yuko yavuze amwe mu majambo aho neza na neza yerekeza kuri SatB. Yes, ni Nerinati rero yanditse stati avuga ati SatB nkwibutse kutararihwa kandi uguma ufona Oscar akwishurize kuko niwe yakwisinye kugira uje stage wakire umushitsi, so tekana kuko kontra ya Fizzo ivuga yuko arihwa amahera yose before kuririmba, so mwubahirize ntusotore Fizzo umureke kuko iki kibazo c'amafaranga yanyu kidakuwe mu nzira kirashikizwa ubutungane. Sinashaka kuvuga kuvyerekeye kino giteramo, ariko ngenda buke. Agese aho namwe rero mu majambo Nerinati yanditse kuri stati yiwe ayatumbereza neza akwa SatB satura amabafre n'amabuye, mu gihe SatB ariko aratefona ama apere menshi, atelefona Oscar ama apere atavana ko kugira ngo amwishuze, mu gihe Oscar ari we yisinye SatB kugira yurire kuri stage ati nutariwa jewe amafaranga uzorabaza jewe. Ni SatB satura amabafre n'amabuye nunawe nyene muno mwanya atarariwa amafaranga, uno mwanya raguma telefona Oscar kugira ngo amwishuriza kanoti. Agese ni Nerinati rero no kugira yuko yamaze kuvuga ayo majambo wiyumviye ngaho. This is industry. My name is Radio. Agakino gakomeza kuryoha, industry ikomeza kuryoha. This is industry plus 257 DC Buja Flavor. Yesa ni ibintu bikomeza rero kuvugisha amajambo menshi. Murabizi neza yuko rero igiteramo cha TheBen cyakomeje kuvugisha abantu benshi bivanye n'utunenge twabayemwo. Ni show no kubwira yuko yabaye mu busuma bukabije silivopre. TheBen yibwe telefone, Uncle Austin yibwe telefone, TheBen yibwe telefone, Uncle Austin yibwe telefone. Bakuzi wa TV namwe rero mu makosa yabaye mu giteramo cha TheBen ariko aratuma amajambo menshi avugwa hirya no hino, haba mu Rwanda canke mu Burundi. Izo telefone zirakora ibara, abamwe ngo ni SatB yayitwaye, abandi ngo ni BMelody yayitwaye. BMelody ni umwe mu bakunzi ba SatB, ni umugirlfriend wa SatB, ni umuntu yavyariye SatB, ni umukunzi wa SatB. Bamwe rero ngo ni BMelody yatwaye telefone ya TheBen, bandi ngo ni SatB yatwaye telefone ya TheBen. Yes, ni telefone kiravugisha abantu amajambo menshi. Bamwe ngo ni SatB, abandi ngo ni BMelody. Yes, ni Fabulous the Keshan boy kuva mu Kanyosha Ken City amubwira ati SatB ati bimeze gute, ati komeruka kera ubangamira umuntu akuvuga nabi, ati warakijijwe, ati bimeze gute. Uwo ni Fabulous kuva mu Kanyosha. Ni na Fabulous no kubwira yuko asanzwe ava hamwe na SatB, bose n'abanyakanyosha. Reka ndagusomere imwe muri post ya Fabulous the Keshan boy kuva mu Kanyosha amubwira ati SatB ati mbega warakijijwe, ati bimeze gute, ati je ndibuka kera ndirimba za ndirimbo, ati ndibukayo nabonye, ati bazomba tejewe. Agesa ni Fabulous no kubwira yuko rero atacecetse bivanye nuko bamwe mu bantu bariko baravuga ko SatB satura amabafre ari we yivye telefone. Ati SatB ati abajene bariko barakubangamira. Agese rimwe muri post rero novuga yuko na SatB yagerageje kuyishura. Ndagusomera izi post zose uraza kuvyumva neza. Yes, ni Fabulous yanditse ati
King SatB ko kera wari ufise umwitwarariko wa twebwe twashaka guhungabanya izina ryawe, ubu none izina ryawe ntaco ikigutwaye bro, acashira ko point d'interrogation. Jewe nibutse ayo nabonye igihe naririmba Magonde nimwe mu ndirimbo ya Fabilove, aho bona neza yuko yerekana itumbereza kwa SatB, yari karacoza SatB nta mwana w'imuhira bazombaze, kandi narabitahuye kuko naba ndiko ndadekona kw'izina wubatse bikugoye. Ni nayo mpamvu naciye nemera akwicisha bugufi nkanagusaba n'imbabazi. So ariko ubu bimeze gute bro, canke warakijijwe bro? Abadogo urusha na venta ko wakubahutse kuruta nuko jewe bonyubahuka. Come on bro. Iyo ni imwe rero muri posti ya Fabilove Education Boy, neza na neza ubona neza yuko yari karereka SatB yuko badakwiye kumuhangara nkuko bamuhangaye, bavuga yuko ari we yivye telefone ya TheBen, bavuga yuko BMelody ari we yivye telefone ya TheBen. Iyo rero imwe muri post Fabilove yaciye akora abivanye n'amajambo ko baravuga kuri SatB satura amabafle n'amabuye kuri phone ya TheBen yabuze. Reka ndagusomere rero SatB satura amabafle n'amabuye nawe ico yaciye yishura Fabilove Education Boy bivanye na post yakoze. Amubwiye ati SatB izina ryawe ati ntaco rikigutwaye bro. This is industry kuko nama ndabikubwira, industry ikomeza kuryoha, umuziki wacu ukomeza kuryoha. Esa ni SatB rero yaciye yishura ya post ya Fabilove amubaza ati bro izina ryawe ntaco rikikubariye, ati ko mbona abadogo usombye imyaka nka 20 ariko barakubahuka mu buryo nanje batonyubahutsemo. Yesa ni SatB yaciye yishura avuga ati Fabilove erega gufungisha umuntu siyo nyishu y'ikibazo, Imana yavuze ngo tubabarire abandi nkuko nayo yama ibikora, nta nyama imvako kandi ndazi ko iyi ari imihezagiro. Sinzi rero nimba nsara kuba mfise uko niyumvira agutandukanye na benshi nk'iyi si y'ubu. Igihe cyose habaye nk'ibi haca haza ikintu ciza gikomeye cyane, ati imihezagiro ntayirindiriye, notebye fise amafaranga menshi ku buryo ntokora ibara nkarijya ry'amahera yicaye. Murumvirize neza, ati natebye fise amahera menshi ku buryo ntokora ibara nkarijya ry'amafaranga yicaye. Vyerekana neza yuko SatB satura amabafle n'amabuye yavuze ati fise amahera menshi ntabwo noza kwiba telefone. Hehe, hari abantu benshi bavuga yuko SatB BMelody aribo batwaye telefone ya TheBen, ariko rero SatB arakwisha kubwira ati fise amahera menshi ku buryo hoza gukora icyaha ku mafaranga nkajya yicaye. Agese ni na SatB satura amabafle n'amabuye yagize icyo avuga ku majambo Nerinati yanditse kuri stati wavuga ati SatB ati ntiwahembwe, urabizi ko Oscar ari yakwisiye kugira urire kuri stage atuguma mu telefone amapere ejo rutavanako. Ni SatB rero yishuye Nerinati avuga ati reka ndagusomere, ndakubwira ati industry komeza kuryoha, this is industry +257. Agise kuri BMelody TV nakubwira ati hagakino kukazoryoha, tuzokomeza tukuzanira update news. Ni SatB yanditse ati ngiye ibintu byashitse iyaba by'ukuri banyene ibiteramo batandishe inyungu yo gucisha make ni ku ruhande rwanje.
acandika ati kabiri, nk'umuririmbyi ari professionnel gukoresha diplomasi ni ikintu gikomeye cyane udafadika niyo umukoresha aba arondera aho agufatira harahabura kubera uba ukoresha ubwenge. Acashirako akaboro k'umutima, haca asubira avuga ati nk'ubu noje kwishyuza ibyo nakoreye harimo indishi y'akababaro kubera nakoze igikorwa jejwe, mbwira ukuntu umuntu yo kwishuje ico atakoreye. Muvyumve neza ati mbwira umuntu ukuntu yo kwishuzwa ico atakoreye. Umuntu ariko arishyuza ninde? Ni Big Fariad, Fizzo, General niwe ariko arishyuza amafaranga yasigaye kubera atagiye kuri stage uko byari byanditse muri kontra. SatB nawe hati mbwira ukuntu umuntu yoja kwishyuza amafaranga atakorewe. Vyerekana neza ko SatB yari karopoza Fizzo amubwira ati nta kuntu wo kwishyuza amafaranga utakoreye General. Mbega SatB yongeye gutana mu mitwe na Big Fizzo bimeze gute? Aho uraneze ko SatB ari karopoza Fizzo ati ntujejwe kwishyuza kuko ntiwakoze, ati umukozi abegwa n'impembo. Ni SatB yaciye yongera avuga ati umaze kugera imbere y'abafana niba ubakunda urabitaho ukarengera ibindi kuko baba bashatse umwanya bakaza kukuraba banarishe amahera yabo. Ahubona neza yuko SatB akomeza kwagiriza Big Fariad kuba ataririmbye yuko yakoze amakosa mu gihe abafana baje kumuraba biteze yuko aza kubaryohera. SatB arabandanya avuga ati uriya murundi yateguye igiteramo yari mu bibazo, ntako umuntu yomutaye iyo mwene wanyu agize ikibazo banguka ube hafi umufashe kuko ejo hatawuhazi. Ni ukuba flexible. Ni SatB akomereza kwagiriza General kuba ataririmbye yuko yakoze amakosa, avuga ati umurundi agize ikibazo banguka umutabare kuko ntuzaho muzohurira. N'abantu benshi rero bakomeje kuvuga neza yuko SatB yongeye gutana mu mitwe na Big Fariad, hongeye kuvyuka beef hagati ya SatB na Big Fariad bivanye nuko SatB ataririmbye mu giteramo, bivanye nuko Fizzo ataririmbye mu giteramo. SatB nawe akurira kuri stage atararihwa ariko yisinywe na Oscar, aguma mu telefone ama appel. Hey, acarenza akavuga ati no TheBen nta kibazo nagiranye nabo twagiranye amasezerano, narashimishijwe cyane no kubona nyene igiteramo ashika ku ntumbero yiwe ari navyo nahembewe. Ni uko ivyanje bimeze, abandi sinzi uko byagenze canke amasezerano bari bafitaniye. Murakoze wagwan mana y'imisi radio. Aho namwe majambo SatB ari karandika yereka neza Big Fizzo ko adakwiye kwishyuza ivyo atakoreye, ati wo kwishyuza ivyo utakoreye. Mana y'imisi radio, this is industry buja flavor, tubabwiza kuri show Roy TV. Ndakomeza ndakuzanire amwe mu makuru yuko byagenze. We love you so much. Dusubire ubutaha update news ni hano nyene. We love you so much. Bombastic Roy TV. My name is Radio. Tubabwiza kuri show. We love you so much. Ciao ciao. Peace. Roy TV.